INGOMAG. Egome nitwa Ndayishimiye Marie Goreth mba ku mutumba wa Nyabututsi agacimbiri ni Baramba mu ntara ya Gitega. Jewe ndi umumama w'imyaka 40 mfise abana batanu abe umwigeme umwe n'abahungu 4. Imirimo ya misi yose nsanzwe ndi umudandaza ndandariza mu isoko nkuru ya Gitega, ndandaza ifu y'ubududu n'ifu y'ibigori n'ifu y'uburo, nkongera nkorora ingurube. Twebwe akarusho n'ivyiza nabonye umugambi Merankabandi nuko umugambi Merankabandi utaraza twebwe twari abantu bantaho nikora atatu birengeje tutaronka ico dufungurira abana bishitse bakagwara tutaronka dushobora kubavuza, sintwaronka ibikoresho by'ishure, twaronka kugira ngo tshobore kubaronkera ziga ntererano zitandukanye baza barasaba kw'ishure, biga vyangombwa bikenerwa kw'ishure ntitwabironka. Nukuri je nakunda kwama ngenda gukomera amashi umuyobozi w'ishure kugira ngo andindira bangi nko mu gihe arico ntararonka canke ndose dukeyi ko bitashobora gukunda ko ndonkera rimwe ivyo bisabwa bava kw'ishure nkabico ndabagaburira bakandaba mu maso bikamba. Ico noshima rero abandi umaze kuza mu ntango batuhaye igipapuro canditseko ko igipapuro kandi mva ko biratubuka amafaranga nuko bazoyaduha atayo tuzosubiza. Je mutima cyane byukuri amani 40 mu mezi abiri imyaka 2.5 tutazoyasubiza atari ningo ko badusaba atari na yayandi ngo subiza yayandi twabaha. Naciye numva ko Imana igiye kutuzamura uko biri kose. Bigenze uko amafaranga y'ubwa mbere baduhaye 40 muga kuko nyene bitari byoroshye abana nyene baba yashikiye mu nzara abana bari bafise twari dufise twese. Naciye mbanda ndakoramwe amafaranga 10,000 kugira nshobore kugura ubufu nkutuboga nyene two twoshobora gufungura abana kugira ngo nibyo twarutwo dufaranga abana barare bafunguye barare bahaze bamererwe neza uwo munsi. Amafaranga 30,000 twaciye twimvanye na se wabana ko turatugura intungo twaciye tugura ingurube. Ico gihe rero ingurube imbuguru ntoyi ivukiyeho zagugwa 25,000 mugabo twari twaciye twimvya ko twogura imbuguru y'inkurira imeze itamanzuye iriko irava mu bubuguru turatubwana mwene yo ko tuzoyigura tuyigura 50,000 mugumva ko nari nsigaranye 30,000 kuko 10 na yakuyemo nkayagura bw'abana muga kuko urumva cyari papa nasomye akatubwira yuko bazoguma baduha nawe namubwiye nti banshize mugambi Merankabandi nzoyaronka yameza ngahe nzoyaguha niho twaje ngaho umugambi Merankabandi haiza amezi 2 basubira twongera ibindi 40,000 catwinimvira yuko noshobora kudandaza uburo. Ico gihe ikiro c'uburo bwagurwa amafaranga 800 nukuri naciye ndangura ibiro 50 bica bihera n'ivyo 40,000 nawe wari umugambi wunguka. Ico gihe dushize ko amahera y'imashini 100 n'iki twaca tugira ico gihe mbere kubera ko ntashoboye kuronka ungene no bipakiza kumva ko nari ndayatanze 40,000 jewe na se wabo nyene n'abana babiri bakuze twagiye twabwizaniye ku mutwe gobo twabwizaniye ku mutwe niho rero zaca bigenda uko ndaje ngaho turadandaza wari umugambi wunguka kuko ico gihe twagusha 6 twarangura 800 gushaka imashini y'ijana no kuvuga cari gikorwa cunguka. Turaje ngaho turabandanya numva ko ndiko ndadandaza yangurube ndiko ndabanda yahirira ndayitora torera udushishwa. Bigenze uko niho umugambi Merankabandi bahava baradutuma ko badutegurira inyigisho tuzitegurirwa na Odage Caritas Burundi niko babitubwira. Izo nyigisho baduhamwe nk'akarorero karimwo umugabo yitwa Gito bakatubwira yuko ngo yari umugabo aronka amafaranga mugabo akamafaranga yo kuja mu nda yiwe gusa. Abana biwe batwereka ko batambara batafungura kandi umugabo aronka amafaranga. Ngo munyuma mugabo arahavuye araronka inyigisho nawe ngo raja mu mugambi Merankabandi ngo bamuhanura ngo hava baraja inama n'umugore wiwe ngo hava barazamuka bava muri bwa bukene bava muri bwa bube Gito ngo baraduga hejuru. Umva niko karorero kinyigisho bariko baraduha ati namwe nkamwe mwifashe neza nk'uyu mugabo
mwoshaka kuzotera imbere mwifashe nabi nka kume yahora kera mu ntango ntaco muzovamo gato insubiye inyuma umwigisha ariko aratwigisha mu izo nyigisho twategurirwa na Odage Caritas kumva ko hari umunsi wa mbere yaradukariye cyane ko twagiye turaba mama gusa na je naragiye je ngene se wabana ntitwajanye ashavuga ati yaba mwazana n'abana mukabironka mwese byo bagirira akamaro nase muri se wabana ndayimubwira inyigisho zose twarose mu nyuma yaho twaguma tujana bigenze uko niho baciye baduha yandi mafaranga agira gatatu urumva ko natanguye kudandaza nari namaze nukorora ka gatungu urumva abana natwatanguza turaronka utwo tubagaburira niho naca twaratwimbira ko twogura izindi mbuguru zibiri zica ziba zitatu twaje tugura imfizi zibiri zavukana ziba zitatu niho twabandanya tuje ngaho tworora natanguye kudandaza mu nyuma tuhava turagura n'iyindi ngurube igira kane ca tugura inyana imwe ya mbere ari inyana zimwe za kabiri tugurira rimwe ari zibiri kuko twantuze mva ko natanguye kudandaza duhaye yandi nce nshira ko 10,000 tatuzigura 50 zo tuguriye rimwe hanyuma mu nyuma baduhaye yandi mva ko natanguye kudandaza kandi nkaza ndaronka twaravuye turagura iyindi mbuguru igira kane zibinyana zibiri n'imfizi zibiri nuko tubandanya tuja ngaho tworora tubandanya tudandaza niho hagera igihe za mfizi zirakura ziragira ko batanga kuzazizanira inyana kwimya twageze kuzozigurisha zimaze kwimya inyana 16 gatoyi bigenze uko ya nyana twatangurirako nimwe yindi twotuguze ubugira kane haragera ko nazo nke zitangura kwima hatangwe kwima imwe twaherako ikivyara imbuguru 10 imwe ikirapfa hacakura imbuguru 9 twazigurisha 33 bacha baduha amafaranga 207 bigenze uko turaja ngaho turorora ca twiyumvira yuko yanzu imwe iri mu kudusidukirako tworondera ingene twoyisanura gatoyi umugabi Merankabandi bako bandanya baduha mu mezi abiri baduha bya 40 nca nongereza umutaha bandanya uduga inzanguro twandanya tuzorora niho hageze igihe urumva ko bazatuzanira inyana kwimya inyana imwe baduha 225 uko uzanye nkaho uri umukiriya tuzaniye baduha 225 izo zibiro tuguriye rimwe ntizaje zifuse umuvuduko ungana imwe yari nini cyane gose iyindi ikaba igereranye nukuvuga ko naho wazaninya umukiriya azanye inyana nini cyane ntitwayahomba yashashira kuri iyo mfizi nini cyane azanye yigereranye ko azanye yigereranye gasanga ufise imfizi nini umfasha yisubiza inyuma natwe ntitwahomba twari dufise niyigereranye kandi naho azanye yigereranye twayajya yose twaje dushirako hanyuma haragera igihe yanyana y'ubwa mbere asubira imigira kabiri imwe yakuze imbuguru 9 yavyaye 10 icayimira rimwe nimwe tuguze ubugira kane yanyana bagira twagura ubugira kane imwe hageze ko zivyara imwe yavyaye nko kuwa mbere indi kivyara nko kuwa kane iyo yavyaye nko kuwa mbere yavyaye imbuguru 9 zikura zose yivyaye nko kuwa kane umva ko iyo yitwa ko ivyaye ya kabiri yindi vyaye bwa mbere yivyaye nko kuwa kane ikivyara imbuguru 5 caziba 14 twazigushumba 35 ariko kuko twadufise ivyiyumviro byo kugurisha za mfizi zibiri twatwavuye na sabana ko tuzigurisha kugira ngo tugurande mati twongereze dusanure twadutse hagomba no kugura ikinga rya se w'abana kuko mu ntango umugambi Merankabandi utaraza se w'abana nabo nyene yaraje nko kumbuga akaraba nko atira ikinga bakarimuha rya pike ku masaha bakavugana amasani barabiri baratatu atuza kumpa amahera naya icatubabaza nuko hagera ya masaha nkumbuye namwe ya wawundi atarayakwiza canke yaho yaraza hereza wa wundi akarasimba ntitwaheza ngo turonke twaguma dusubira hasi niho tuboneye izo ngurube zivyariye rimwe tukana dufite ishimba cyo kurusha za fizi zibiri zari zakuze zacha bisaba ko tugurisha imba ko zari imbuguru 14 twara tugusha imbuguru 12 kugira zibiri zisigare hahandi za mfizi zigomba zivi ndavyibuka za mfizi nazo imwe baduhaye 300 indi baduha 25 aca 5 gushaka ivyo mu 120 za mbuguru tugurishije mbere amengo ndiko ndarota omengo sivyo gushira ko n'udufaranga mbandanya nunguka muri rwa rudandaza rwa ndiko ndadandaza kandi bonge baduha ya mafaranga ya bya 40 bandanya baduha niho twara tugura amandi mabati yo kongereza se wamacagura ikinga ari guze 130 twayiguze 130 ico gihe hanyuma turagura isima ya miryango yari yaraboze turayikurako turagura ibiyo turagura umusenyi ndetse turashira n'isima mu nzu inzu tubamwe irimwe isima umva ko se wabana amaze kuronka ikinga aragenda akazana akarasiyo tugafashanya naje nkazana tugahuriza hamwe
ibijanye n'ibikoresho by'abana by'ishure, amakaye, uniforme, impuzu, kamambiri abana banje no muhira. Nabo bari muhira nibanyura hasi. Oya ivyo byari bya kera. Nukumva kwishure ho bagenda batwaye amasakoshi, ibikenerwa byose turabiro. Harageze igihe turimbira ko twogura plaque solaire kugira ngo abana bigira habona. Hanyuma turaje ngaho turasubira tubandanya nyene dukora tondanya tworora tondanya tudandaza. Harageze igihe turagurisha izingurube za yanya nabwambe twaherako na yanya na yindi tuzigurishiriza rimwe baduhimba 190 turazana amazi ubu twege tuvoma ngaho imbere y'umuryango uharise mbere muhira wotangara ndetse barigeze gutwigisha mu nyigisho twarose batubwira yuko ati murabe aho mugambi Merankabandi wabasanze ntubari uzobasiga tumaze kubona yuko harageze igihe ya myaka 2 n'inusu irahera amafaranga yamya ibaza baraduhagarika novuga ntingira ngo turahagarara batakiyaduha mugakumva ko bari batubwiye ati mugume mutera imbere ntimuzosubiza ibirenge inyuma twe twabandanje tworora twandanya tudandaza harageze igihe mbere turubaka iyindi inzu y'ivyumba 3 na saro irenga kuri imwe y'ivyumba 2 na saro dusha turishamo kubiri icumba na saro nawe nyene barayipanze nimwe yindi y'ivyumba 2 barayipanze kandi ivyumba 2 irimwe isima irimwe byose irimwe plafond baduhimba 50 y'ivyumba 2 na saro iyo yindi nayo baduha ibihumbi 30 ariko yo ntasima irajayo mugabe irakoze neza ku mpome iyo yindi nayo turiko turayikora ubunyene twe turabanza tubandanya tuyisira kugira ngo yinjiremo undi mukiriya izo bari baye imiryango 3 y'abapangaye hanyuma gatoya imbere ni byinshi cyane novuga ndeka ndabicagagure ubu mu kwezi kwa mbere k'umwaka nyene turimwo duheruka kuzana amatara umuyaga nkuba ubushitse muhiri wacu wotangara dufyonda amatara nka kwa kundi kw'aba boss ushitse muhira ntusobanukirwa amatara muyaga nkuba kandi rero twege ntazima umuyaga nkuba naho ugenda plaque cayaka hanyuma rero twarabonye ko tutocana muri izo nzu twarubatse n'ibikoni ku ruhande twe dufite ikoni ciwacu abapanga bafite ibikoni byabo katubandanya tworoha katubandanya tudandaza hanyuma tumaze kubona ko abana bamaze kuronka ibikoresho bakaja kwishira kantu ibikoresho bikwiye umwana hariho umwana w'imfura yarakoze ikibazo cyo mu w'icenda kubera amaze kubaro adasonza aronka ibikoresho bikwiye aronka amakaye akwiye nukuvuga baci basubiza umutima mu nda biga batekanye yaragitoye ashanka amanota menshi cyane baci bamunuka kwiga kuri paramedicale y'Igitega ubageze mu mwaka wa 3 agiye hamvuga nti mugambi Merankabandi batugire neza agiye kwishura hagurutse agiye kwishure twaramugura ivarizi arakwega ivarizi ahagenda aratembeza yayindi y'amapine ukabona ngene ko ari umwana avuye mu muryango umusaza abana bamukurikira nawe ngene akoze kwaza mu mwaka ngene uyu ngene turimwo nawe ngene yaragitoye yiga mu mwaka wa 11 kuri EGS hanyuma abandi babiri wa 3 n'uwa 4 biga mu 8 uwa 5 biga mu mwaka wa 5 hanyuma rero niho tumaze kwiyumvira yuko atoshobora mu buruhuko kugira ngo batoshobora kugira ngo bagume nkumbure bagume biyerereza bagume barera amaboko je mu buruhuko uwo mwana mukuru w'umwigeme ndamujana ku isoko akamfasha kudandaza kandi ngene bigenda kugira ngo mbone ko nawe ashobora kwitunganya mu buzima bwiwe ntidudandaza ku mufuko umwe ndamupimira nkamupimira ibipimo nkamuharura n'amahera biriko kugira ndabayakuramwo ndabe ko nawe ashobora kwitunga naho yoheza amashure mu kurindira karonka akazi ashobora kuzobaronka icyo barakora uwo muhungu nawe agira kabira mukurikira wiga mu 11 nawe ngaduhereka kumugurira ikinga mu buruhuko hako yiriko aratera umupira azunguruka acaja mwibarabara ikinga giduhereka kumuga twari guze 330 turiguze ubunyene vuba mbere je no batera inkuru vyinshi ubuhoho duhereka kugura na televiziyo n'ukuri kose umuntu ariko turarorera amakuru yo hirya no hino tukayarora tuyaraba tuyumva ariko nituvyugura amasaha ariyo yose kugira ngo abana ntibace basamara muravyumva twarayubakiye twarayigure n'igufuri turayugara turafise ingene tubitunganya kugira ngo tubirorere ego hanyuma je novuga kubijanye n'umugambi Merankabandi novuga nti ndashimira cyane iba nk'isi yose yashizeho cyane iciyumviro cyo gufasha batwege bantabona ikora mu Burundi kugira ngo badukure mu bukene ariko baratugire neza mugandi ko ndaraba aho turaho duherereye aha iwacu mu ntara ya Gitega iwacu kuri uyu mutumba wa iwacu aha mu babanye naho iwacu duherereye nkashimira na mwebwe baciye ko nk'abatumwa nkasaba rero ko nivyaba bishoboka bazobandanye bafasha abandi batashobora gushikirwa kugira ngo nabo bazamuke bave mu bukene biyumve banezerwe nk'uko natwe tunezerewe
umushinga ntahe wanje aranshigikiye cyane mu bijanye n'ibikorwa dukora kuko nko kubijanye n'ingene dushobora gufashanya nk'ivyo ndiko ndadandaza ari nk'ivyo ndanguye arashobora aho twabipakije ku mafaranga umva ko yarose ikinga akabipakira ayo mafaranga twohemvye abandi akaguma mu rugo. Je novuga nti umukenyezi avuga ngo ntiyoshobora kudandaza ngo ibikorwa ngo vyokora umugabo gusa. Mu bisanzwe nta gikorwa c'umugabo kihari mu bijanye no kwitunganya mu buzima. Umugore ashoboye kudandaza n'umugabo akadandaza novuga no gufashanya. Je nokebura abo bapfasoni bagomba kuguma bareza amaboko bakora amaboko mu mpuzu bakanira bazamuke namwanya ngahi iwacu Igitega abona ari mu gisagara gusa n'uwo bari matarima hanini kugira ngo bashobore gufashaniriza hamwe mu muryango bashobore nabo nyene kwitunganya. Jecho nyumvira uruhara umukenyezi yogira kugira ngo ashobore kugira kuzoshikira iyo mbona kazoza yo mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Je novuga nti mu bisanzwe nta kintu cizana iterambere riza ari uko umuntu akuye amaboko mu mpuzu. Natwegera abakenyezi twashaka kuja imbere mu iterambere mu bikorwa ndetse no mu mashira hamwe kugira ngo dushobora kurushikira iryo terambere ry'imbona kazoza ryo mu 2040 nico gihugu yagiteye imbere kazogera natwega turi mu bandi dufise ico twunganira nk'interano zisabwa natwega twazitanga kuko bivuye mu byo twarondeye. Tono himiriza umukenyezi abakenyezi kugira ngo babe imboneza mu bijanye n'aya matora twimirije nk'akaromfatiye kuri biga duheruka kujamwo byo kwiyandikisha muri aya matora tuzoha yimirije na harageze igihe mu misi heze duheruka kwiyandikisha ariko hari habo bazumva ngo je ntahonje ngivyo ngo babijamo ngo nabo vyerekeye twe twobahanira yuko twese igihugu ni ca twese igihugu ni ci wacu ni ci wawe ni ci wanje sikuvuga ngo ni ca president gusa oya ahubwo president aragihagarariye no twokebura nkabo badashobora kugira ngo baje muri ivyo matora canke intererano zosabwa zisabwa n'igihugu bareka kuzitanga nkumbure kandi batabuze uburyo twobakebura ko nabo nyene batosigara inyuma. Kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza je novuga nti ego umwana arabera ariko nahabera iyo babaye benshi babaye nk'abana 100 mu rugo rwawe namwe ntivyokoroha. Novuga nti kuvyara bake no kuvyara ku rugero ni ngombwa ni nkenerwa kuri zina mukenyezi na zina mushinga ntahe bamwe mwose mu rugo rwabo kugira ngo dushobore kuvyara abana dushobora kuvuza kwigisha kugaburira muri make dushoboye kurera tugakeberaho nabo hari habuza bumva ngo ndobavyara n'abari mu nzara ngo bose nshiraho kubashiraho ni kimwe no kubakurikirana n'ikindi tukabakebera ko bashobora kuvyara bashoboye kurera. Ijambo no shikiriza n'impanuro kubaza gukurikana iki kiganiro tugiraniye uyu munsi cyane ugwaruka novuga nti no bakebura kutishinga ibibahende bibasamaza ugwaruka gwinshi ndetse hariho nabashobora kugira ngo bagiye kwishure mbwa ntibashikeye gafata isakoshi n'iniforme akagenda mugabo ntashikeye utabeshe muri izo nzira akaja mu bihenda amaso ntagombe ico bahereza amaboko. Je no kebura ugwaruka ko bo kwijukira ibikorwa bagafasha abavyeyi abamaze guca ubwenge nabo bakaraba ivyo bokora kuko nko mu buruhuko nk'akarona babwiye ko umwana wanje ndamutwara ku isoko kugira ngo dufashanye haga naho yoshobora kugura nk'amakaye canke akagura nk'ikama mbiri haga ariko yunganira urugo nababwiye ko namusaza we nk'akarona ndiko ndatanga muri abo ndiko turiko turakebura ko namusaza we twamuguriye ikinga kugira ngo nabo nyene ashobore kugira ico akoze. None no kebura ugwaruka bakora amaboko mu mpuzu bakore nk'abatiga bashobora gukora ibikorwa bashobora kuzabanka amafaranga bajana mwishira hamwe bakaziganya bakaguranana kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere bakura ubunebwe n'ingeso mbi zibatesha ibibasamaza. Murakoze.
INGOMAG.